LIBERT ninde? LIBERT ariko nakubwiza uravuga movie machine kubera ko ujya muntu hari ikintu abantu bamuhora uraza ko kantu movie machine kugira ngo iryo zina basi turihitemo amafilme yose uno mwaka yakozwe mw'iki gihugu wamenye n'ayandi utamenye ni menshi harimo ukuboko kwiyo ibiheruka kuba waravyumvise decision yafashe yavuye ku bintu vyabaye urumva ko yakoze ikiganiro warabonye vyakurikiye ariko wibuke bijya bintu mwakoze ikiganiro kera warabimubaza ntihagire na kimwe abivuga fani ukabimubaza akakubwira ngo ibi bintu nongo ntaco dufa kandi LIBERT abantu yakubwira bivuze ngo hari haize igihe kingana gute nabumvishaga surprise karaho ntabwo ari jenyene canke ntabwo arabo bandi babona ko ujya muhunga akora nako ujya mushinga naye akora kandi akitanga hari abandi babibonye kuturusha bafise n'izindi mpano mu kubimwereka babimugaragariza babicishije mu mpano bafise akamwumvisha kana aka kantu karatangura ngo Soro the hero Soro n'ibindi baze gukurika kwa Yesu waramuririmbye LIBERT nyine n'abantu bicaye bararaye baravuga ntuyu muntu mwarakora reka tumutere intege nubwo bino vyabaye tumwereke basi ko hari kurundi urandi bakavuga ngo LIBERT n'umuntu asanzwe ari umu egoiste ngo arikunda cyane ngo n'umuntu w'umuntu afise ishari n'umujinya kubera ibi bihabayemwo bituma yankana n'abandi benshi ndakwaza ikibazo urazi ikintu bita Burundi Film Academy ndakizi ni ishure bakreye na nze Academy kugira icyo ni ikintu cyonyene cyari kwereka umuntu akunda filme ndundi ko uyu muntu atikunda igihe bamumanukana ibujumbura we nimwe bwamenyana urabona bapanga kumanuka ese ntibabivuze bamuhindaro novuga ahantu haraho bamuha urabona Benisho ikintu kinambabaza rero sivyo kumanuka bapanga kumanukane bari muri hotel sangwe ni abamusavye kumanuka bose twari kumwe sivyo kandi LIBERT yarafise ibintu byinshi none akabazo no bibarize ntiyamanutse afise ujya wewe utunga materiel zokora filme kananirwa no gupanga inzu y'ibihumbi 40 oya kubw'urukundo warunze dufise dakunda abagenzi bacu kwarara mu gahinga nta kintu guhindaro kandi ufise amafaranga ubwo rukundo rero ukorera umuntu ukorera ikiza umuntu kugira ngo next time canke undi munsi uzokimutuke ubwo ntirubara urukundo baza kuba baranabikoze nkeka batari kubivuga gereka mvuga ukuraho kuri ese ko bamanukanye bakamuhindaro uwamuhaye indaro niwe yari yamuhamagaye ngo ingo canke uwo muntu ya no kuvuga ngo reka mvuga ukuraho kuri uwitwa Dani yari mwarakora movie ayikoregwa na LIBERT Dani ni nonyebutse n'akantu namubwiye nta nako yari yabonye bari bamwise ngo no mucakara w'umupfakazi w'umupfakazi kukano ndise kwa kabona yaraze ngo no mucakara w'umupfakazi ngo ibikorwa byiwe byarahagaze abantu ni n'abanyabwenge buke abo bantu bataka LIBERT na fani kuko watatse LIBERT abafana biwe bose bacubaza kureba ariko none ni watake samvugende mucho basata mucho ayo na mucho sigara umuhiti batake Sabasi ni Sabasi no mwakina Sabasi na utse. Bonsoir mesdames, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media. Chaki nyamakuru chama kibazanira bishamvuga muri industry ya Buja Flavor. Novuga ati scene of produce for this industry ya Buja Flavor. Ndakubwira ati kuri muguru kumwe na Benny behind the camera ni CK professional. Ndakubwira ati geze ku 17 by'aba subscribe. Ibintu meze neza cyane ndagushimira cyane mukunzi wa Step Media. Wherever you are, big up sana kuri support wa mutwereka biradutuma turondera ibiganiro nyabyo, ibiganiro bimeze neza, ibiganiro biri ku mwanya, ibiganiro biri update, novuga content zanze nyene mwamwifuza yuko Benny abazane. Ndakubwira ati rero turi kumwe n'umuntu
nubaha cyane umuntu nakuze mbona like nakunze kubona cyane ariko arakorana n'ababandi nyine musanze mukunda kubona cyane na cyane muri byo bikorwa byabo byiza bakunze kubahereza novuga mu bakunze kuvuga ngo ni byamamare novuga abastar muri movie zacu ya filme ya 257 ya industry yacu ya cinema guess ndakubwira tiraza kwega byinshi cyane na numuji turi kumwe hano araza kubabwira amateka yiwe araza kubabwira n'impamvu je kubwanje namutumiye kubwanje ndeje ndaza kubabwira ariko nawe nyine araza kudufasha komsa atwidondore neza hanyuma tumenye byinshi reka tumuhe umwanya novuga the boss abaramutse kwanza boss vipi fresh biraza neza ndashima Imana n'abantu bake urashima Imana n'abantu bake cyane apo byo bintu mwiharaje muto urashima Imana n'abantu bake ariko cyambere mbanza kwihera ko wewe bakuze step media 257 ako kantu gato gusa muciye mutahura impamvu ashima Imana n'abantu bake why ndabizi kuri Libert akubwira ati wewe ashima Imana n'abantu bake why wewe ubona uvuga ati ushima Imana n'abantu bake Libert hajya uvuga nini kuko Libert uvuga nini Libert Nsoro Nsoro yeah jero kubera abantu benshi bamwita Nsoro bamwita Libati bamwita inde ariko je hariho izina nkunda kumwita Ijagute washaka kubyumva turakeneye kurimenya je kubganje ndamwita movie machine cyangwa movie killer cyangwa movie film maker ibintu nk'ibyo ariko bifisabo bihurana na movie cyangwa nkunda kumwita cyane movie machine ni kumwita yani kubera iki umwita movie machine ni impamvu ndende hariho ukuntu abantu bashobora kuba bamuzi ariko bitandukanye nuko gender muzi bisigura ati rero wewe uramuzi cyane Libert bitandukanye nuko abantu basanzwe bamuzi mvuze ko ari byo sino bambesha abantu benshi barabizi barazi akenshi ko mu bikorwa byinshi bya filme tuba turi kumwe si vyuno munsi nawe urabizi ko ari byo kuva kera uretse ko ntaboneka cyane ndakubwira ati uyu musore ni kenshi abari mu bikorwa vyiwe kenshi abari behind navuga zigasana muraza muzobona main navuga more navuga behind the scene ari kumwe navuga na timu ya Libert canke timu y'umupfakazi canke timu ya y'umubanyi canke timu ya Twafa yose kenshi arakunze kuba ari we akunda kubafatira amasanamu je ndamuza amazina yiwe ariko byari kuba vyiza nabo nyine babwiye amazina yiwe ku mazina niswe n'abavyeyi canke ayo muntu amazina yawe wiswe n'abavyeyi n'amazina yawe rero nyakure abantu benshi bazi ku mazina niswe n'abavyeyi ni Irankunda safe hanyuma amazina yo muri you director bwawe like kuba cameraman uvuga we don't know the black box yeah the black box sinzi ko why the black box bro yeah kubera iki nk'uwari impaye kuko nanjye sije nagiyise ariko black box aba ku bantu bazi cyarico cyane ku bantu baza ko kantu akamaro kako bazi icyo gakora baca bumva nkeke impamvu no banarahawe iryo zina the black box kabisa ariko bigira akazi the black box black box ndiko ndatawura like nakano reka nakubwira nakano kaba mu ndege yes ya kamera indege yagize crash kajya kaboro baje kurondera kuko muzakerekana amasanamu kabahe amakuru y'ukuntu icyateye iyo mpanuka inde kuvuga kaba gafisa amakuru menshi hey bro yeah I say urumva bisigura ati rero tugira turonka amakuru tutari bwabone ahandi hantu tuvuge gute kuri safe the black box ahubwo sinone yabahanga umurongo harabaye crash reka dusubire inyuma harabaye crash tuvuge yuko ayo makuru tuva ko tuyaronka neza ga safe ndabahaye umukeneye kuronka Jason koza stebeye kuri 57 nuvuga mu close nuvuga mu bro nuvuga mu G Jason nzi nari umugenzi wanje cyane ni Libert muramuzi cyane Nsoro nuvuga muri Real Boys film hariya no mu bro bari kumwe cyane kenshi je nuvuga ni nk'umuntu je nakwitana nka mutoyi wa Libert bro murakunze kuba muri kumwe cyane akenshi abantu benshi bakunze kuvyibaza yuko hari ni sano tuba dufitaniye abantu nyene bari close kubera ndabizi ko mutahora mukunda kumbona kuri kamera yeah the first time nagenda ndakoresha n'ikiganiro
rero si wewe hari n'abantu benshi bifuza ariko nyene sinzi hari ukuntu n'ikintu cyatumye nza gukora ikiganiro no kubera abo bantu hari abantu probleme sana genda kubwira ati no munsi turaza kugerageza bice nyene muri ya nzira nyene nziza ati Beni turifuza kumenya kwa kuri turifuza kumenya bya bindi eske bimeze gute mbega eske ko yabivuze muri iyi nzira eske bizogenda gute namuhamagara rero safe kugira ngo aduhe ukuri neza kuko uwo vyari vyegana cyane cyane novuga nari nifuje kuzabibaza yarambwiye ati Beni sorry vraiment I'm not able ndi busy vraiment tena unisamee sana vraiment kabisa ibintu by'ama interviews narabihagarikije kandi hari impamvu nayo yahagarikije mugabo nimwankenera kugira ngo duafashanye ivyiyumviro without camera and mic tuzovugana mugabo ibindi vy'ibiganiro narahagarikije sorry for that rero kandi navuga ati reka ndondere safe we novuga ari close novuga wa Mr. LIBERT Mr. NSORO atubwira byinshi about LIBERT mbega LIBERT n'umuntu ki LIBERT ninde kugira ngo abantu bamenye eske vyose faza kubavuga eske ntariko aratubesha LIBERT ninde LIBERT ariko nakubwiza uravuga movie machine kubera ko ujya muntu hari ikintu abantu bamuhora movie machine tuvuge movie machine okay reka uraza ko kantu movie machine kugira ngo iryo zina basi turihitemo ama filme yose uno mwaka yakozwe mw'iki gihugu wamenye n'ayandi utamenye ni menshi harimo ukuboko kwiyo movie machine LIBERT NSORO ibaza ariko umuntu yamuhunga abantu benshi bazona mwanka ahubwo sinzi ari gihe bazona mwanka reka nkwereke ujya muhunga impamvu ndamwita movie machine uribuka muri festival y'uno mwaka nyene uyu mwaka kugira ngo ndababwire bavyumve uno mwaka filme zari muri festival harimo warigeze ubonamwo filme ya LIBERT ngo movie ya LIBERT twaragereje no kumubaza cyambwira ati Beni vraiment kuri no mwanya sinashimye ko nojya muri festival ko namumenga je kubganje suis pas là sindagi neragira ko nza ko presenter muri festival gusa hari ibindi bikogwa ngo vyiwanje biri muri festival rese nitwatawe ivyari byo rero ariko muri movie zari zagiye hari zabaye nominate muzagiye guhatana harimwo izirenga like nka zitatu LIBERT yakoze harimwo woduhamagara ya Fanny Lavin harimwo n'izindi nabo bazi cyangwa baze kuraba sous-titrage n'iki n'abantu bagiye barazikora baraza gusanga mwe zitatu zirenga zari zakozwe na LIBERT kandi zose zabaye nomine izindi zihabwa ibihembo filme yiwe novuga ko ni nkiyiwe kuko nta gikorwa ca Fanny nta n'igikorwa ca LIBERT okay woduhamagara yabaye ku rwego international barayikuye muri national ija guhatana muri international ijya kuba itatwaye n'igikombe ca festival cy'uno mwaka ca filme ya mbere nje ntivyanambabaje bari bamaze kubona ko iyi filme irengeye urugwego rwa national bayishira international bizo ngo izindi nizo zarimo zirahatana ku rwego rwa national ijya yategerezwa gutsinda muri international canke nitsinde bica birangira atari gishimbo ironse yarakironse seo havuye umukinyi w'umwaka mw'ijya filme Mamala Ufani Lavin yabaye wa gatatu tutihenze muri festival wabaye wa mbere umenga ari ya Mede ndavuga mu bakinyi bitwaye neza no mwaka babigeme aya ariko urumva impamvu mvuga kari movie machine ndibaza abantu barimo baragatahura nuko urumva movie zose zakozwe no mwaka ari mwizo uretse umupfakazi yamenyekanye cyane ariko hari n'izindi zasohotse abantu nzi babonye n'izindi zakozwe zitarasohoka Marta igice cya mbere ntibayibonye ntiyakoze neza
hariho nindi kurikira kabisa tutaramenya yeah kabisa yes yakorageza kutwibutsa nuvuga amateka asanzwe abaranga nuvuga umuji wacu ngo brother nuvuga LIBERT nuvuga Mr Nsoro benshi baramuzi cyane mu movie menshi agiye atandukanye hano kandi akabwira ati ni mu director asa anumenga arakora bitandukanye n'ivyo abandi basanzwe bamenyereye hano ariko safe araza kutubwira byinshi na cyane cyane kadusubire gato inyuma rero twinjire neza mu kiganiro nya twari muri mwidondoro neza twumve eske ivyo tuza kumubaza safe novuga araza kubitubwira neza na cyane kubivugwa na cyane kuri LIBERT ko yamaze gufata decision yo kutaboneka kandi mu biganiro reka dufate ikibazo ca mbere safe ibiheruka kuba waravyumvise warabibonye kuko ntuho buri proche ya LIBERT bijya byabaye utabibonye siko LIBERT ariyo decision yafashe yo kutaboneka mu biganiro tukaba tuzi neza yuko ivyo akora bikeneye couverture médiatique siko est-ce que réellement nkamo muri proche yiwo mwaramuhanuye est-ce que decision yifashe yayumvire neza est-ce que bimeze gute why byagenze kujya Benishu inza gufata iyi decision kuza imbere ya kamera urazi ko nta nabikunda yeah nuko decision yafashe yavuye ku bintu vyabaye urumva ko yakoze ikiganiro warabonye vyakurikiye yeah ariko wibuke bijya bintu mwakoze ikiganiro kera warabimubaza ntihagire na kimwe abivuga ko yarabinkwepa yaraguka akavuga ngo oya ibi bintu no urumva fani ukabimubaza akakubwira ngo ibi bintu nongo ntaco dufa kandi LIBERT tubanye yakubwiye bivuze ngo hari haize igihe kingana gute ubimubaza akanga kubivuga harize n'umwaka n'imyaka ujya hari ukuntu ameze kuko bujya ku busanzwe ujya impamvu ndamwita mu machine cyangwa abantu bakazumwa arakora cyane ku buryo umwanya wo kuraba ibiganiro baba bamuvuze bibi atawuronka n'ibiganiro byinshi mwagiye mukora turi kumurabona okay arafise ukuntu atari wewe arafise ukuntu atari we yaraba ibiganiro ahubwo no kuvuga ngo ico gihe nje narareba ibiganiro namubwira nti ivyakuvuzwe ko nibi post za guposting ngo kuno ari wewe safe ubirabo kabimwereka no kuvuga ngo wewe abafise akazi kenshi hari ningiye numva ntazi ukuntu amara ijoro ryose bro atajyamye ari mwa editinga kugira ngo abafana ejo baze baronke inoze baronke novuga episode babifuza kubona tukaba twamaze iyo minsi yose turi muri tournage akemera akavuga ngo ntabwo njyama ibi bintu wewe bindi byose kubera ko ntobikora ndumuntu umwe wewe zurandebera nti byavuzwe iki kijye kiganiro bamweretse kugira avuge bijya bintu jewe nuko atari je na kimwe kijye sinari kukimwereka kubera ko ndazi ukuntu ameze iyo nza kukimwereka nari ndabizi neza kwaca aza kujya kuntu agace yishura kujya kuntu that's why je ntari kubimwereka izo ngo sinzi undi muntu yabimweretse bijya bintu acaraza rero kujya kabisa gufata decision yuko adazosubira gukora ibiganiro yashatse kwirinda kugira ngo ntahave azorengera bigiye kure wewe ubu ari focus nakazi nakazi cyane urumva urana ntivyahagaritse gukora ntivyatumye areka gukora no kuvuga ngo rero muri kano kanya ariko sindisi akunda abantu biwe kuko ujya binakora abikorera abantu biwe ukimubwira ko ivyo akora ari vyiza ivyo akora ubikunda ndetse ko nibakomeze bensiste wana kuko nanje ibiganiro vyiwe nabikunda bakomeze bensiste bamubwire ntika basabe nyene agaruke yes ni safa kubwira ati abafana bagerageze basabe LIBERT ko agaruka kora ibiganiro ariko twisunze tukaraba video bakoze bari kumwe na mugenzi we Fanny Lavin urumva ni LIBERT akubwira ati ngiye guhagarika ibiganiro bitewe nuko abantu badakunda ukuri ariko je kumvo zuko je nabone ko ntashura kureka kuvuga ukuri ndabona umenga ndashura kubihagarika kuzana kora ibiganiro umva ko kubwira ati ako noja kubesha abafana mfuma ndabihagarika kumwe namwe hari gihe mugira hari gihe mubazi ibibazo umuntu mushaka kugira niyo mpamvu ariko je naramushigikiye umwanya umwe ndavuga ngo ariko Beni ndabwira akantu ntabwo kuba naramuhaye iryo zina ntabwo ari je jenyene burya mbibona ibi bintu hari n'umuntu
reka ndabumvisha aga surprise karaho ntabwo ari je nyene canke ntabwo ari abo bandi babona ko ujya muhunga akora nako ujya mushinga naye akora kandi akitanga hariho abandi babibonye kuturusha bafise n'izindi mpano mu kubimwereka babimugaragariza babicishije mu mpano bafise bafise bakabigaragaza iyo kabigaragaza biciye mu mpano rero bimeze gute ga save akamwumvisha kana Ashe surprise sifu nagomba twumvishe n'izindi audio nawe nyene ukijya kiganiro atanguye muri audio nkuko nyene isi audio twumvisha n'ikindi kiganiro twe Step Media tutarakurikirana umva aka kantu karatangura ngo Soro the hero Soro n'ibindi baze gukurika kwa Jesse waramuririmbye Libert nyine n'abantu bicaye barareba baravuga ntuyu muntu mwarakora reka tumutere intege nubwo bino vyabaye tumwereke basi ko hari ndakere kumenya the song yasohotse before canke after bijya bintu vyabaye yasohotse after kugira ngo bamureme umutima bamubwire nti nubwo bijya vyabaye wana keep it up urumva keep it up tukuri inyuma kabisa Soro tohira teri nkumi pimikiro abasi b'amahoro arakunyura kitajya umunyu ibintu ntivyoroshe bro na song yarasohotse sinzi ko abo baririmbyi n'abahe uyu muririmbyi ni umuraperi gusa kanabizi yarafashe umwanya avuga ati reka ndamuririmbire nsora indirimbo reka ndamukorere indirimbo song kugira ngo bro uyu muntu je kubwanje kubera ko sinkubeshe Benisho baba abavuze bari bose nkuko nitwa Black Box kandi ukabuzi karakantu kabika makuru ngo bajya abantu bose nta numwe muri bo tutagendanye nta numwe muri bo tutabaye bagenzi abenshi simvuze ngo ni bose ariko abenshi baranzi nabo twaramaranye igihe kandi icyo gihe nari kumwe nari batinyene naba ariko tukaba turi kumwe ariko rero no kuvuga ngo muri kano kanya kuba baragiye baritandukanya kugeza yaho bigera kuri ruriya rwego wabibonye ko amen ariko kurundi rundi bakavuga ngo Libert n'umuntu asanzwe ari umu egoiste ngo arikunda cyane ngo n'umuntu afise ishari n'umujinya kubera ibi bihabayemwo bituma yankana n'abandi Benisho ndakubaza ikibazo urazi ikintu bita Burundi Film Academy ndakizi ni ishuri bakreye nze Academy kugira icyo ni ikintu cyonyene cyari kwereka umuntu akunda filme ndundi ko uyu muntu atikunda ko uyu muntu ahubwo yifuza iterambere rya filme ndundi kuko bajya abantu arimwe arigisha canke bajya abantu arimwe araha ubumenye basi nabuke ko bijanye na movie bajya abantu objectif suko bazoza gukina muri Twafa canke muri Boy Films nabantu bazoja gukora ivyabo canke abo nabo bandi barimo barakora ama movie mu bakenera ati muze mu acting kubera ntiwoja gufata umuntu Benisho aba bantu twebwe dusanzwe dukora movie umuntu ashobora kwandikira ari nk'abantu nka 10 ngo turashaka ngo muze mudushire muri film umuntu akaza ntazi umubwiye ngo action ntazi ivyo ari byo umubwiye ngo cut namenye ivyo ari byo bivuze ngo aba bantu bazokoresha abantu bitabavuruga kuko bazoba barigishijwe action niki pause cut niki batemenye neza zisanzwe zikoresha muri cinema bivuze ngo aba bantu bari bakwiye ahubwo kugira ikibazo k'uyu muntu canke bakamukunda kurushaho kubera abantu arimwe arafoma bazoza bakore ibindi canke nabo banakorane nabo bandi yaba yikunda none yo kwemera kuvuga nti uyu mwuga wa cinema kugira ngo utere imbere reka dusabikanye ubumenyi kugira ngo tube benshi bakavuga ngo babikora ngo kubw'inyungu zabo kugira ngo bironkere something amazing man ibi bintu iyo barimwe barabivuga birambabaza ntabwo ari byo byonyene sivyo kuko nk'ubu yaba akeneye amafaranga kwanza bakwiye kumenya bishura ngahe kugira ngo tumenye koko kakeneye amafaranga waruzi ko n'umunsi afata
aje hariya tuba twasivye tournage aba yasivye ibindi bintu byose kandi byari kumwinjiriza amafaranga yaba akeneye amafaranga abakora ibindi bintu bimwinjiriza amafaranga ariko aravuga ngo reka kubera ko abo n'abakinyi ba movie hano basa n'inke canke n'abahari bigira ngo barabizi aho gani reka basi dukomeze tube benshi kugira ngo industry yaguke ariko bagaca bazana izo mine ziri negative aje tuvuze ati rero nibari bako kuzana ivyo vyimviro biri negative batahure yuko ari umuntu akunda abandi yegereza abandi kandi banamushimire kuko icyumviro yazanye n'ishitse kabara nabizi baranabizi none se bagaca bavuga inabi gutere ni babanye hari ukuntu benisho abantu mwari kumwe mu mwaka wahera hari abatakuvuga neza kandi atakosoba bakoreye hari n'abaguhora kandi kubukora ibiganiro byiza hari n'abaguhora nuko utakibakoresha ibiganiro hari n'abaguhora kubarusha views kubarusha inuza byose birashoboka kandi akaba ivyo bintu ukora atani kosa wabakoreye kabisa barashobora kuba rero bari mu kintu kimwe ico gihe ubu bakaba batari kumwe bakaba bamwumvira akantu bisigura ati rero Libert wewe ku rundi ruhande wewe nta kosa afise bobo par contre bamutahura ukundi kuntu bamwanga gusuko nyene reka ngwereka nk'akarorero abo bose sivyo bamwanze hari abamenyanye nawe nyuma yuko je tumenyanye ariko je turacyari kumwe still ariko igihe bamumanukana ibujumbura we nimwe bwamenyana urabona bapanga kumanuka ese ntibabivuze igihe bamuhindaro nuvuga ahantu haraho bamuha urabona benisho ikintu kinambabaza rero sivyo kumanuka bapanga kumanukane bari muri hotel sangwe ni abamusavye kumanuka bose twari kumwe sivyo kandi Libert yarafise ibintu byinshi none akabazo no bibarize ntiyamanutse afise ujya wewe utunga materiel zokora filme kananirwa no gupanga inzu y'ibihumbi 40 oya kubw'urukundo barundi sabe dufise dakunda abagenzi bacu kwarara mu gahinga nta kintu guhindaro kandi ufise amafaranga ubwo rukundo rero ukorera umuntu ukorera ikiza umuntu kugira ngo next time canke undi munsi uzokimutuke ubwo ntiruba ari urukundo kabisa baza kuba baranabikoze nkeka batari kubivuga guys rukumva ati rero safe akubwira ati suko byagenze par contre Libert sico yarabuze ntiharakeneye burya ntiharakenye ngo kugira ngo abure ngo aje kurara n'ahandi yuba yarabikoze kubera iki yaraye kubwiye mvo iyahega safe kumvo icyo gihe kwatemera ko bamufashije kwatemera ko bamuhindara ikibazo nanka gukora ibiganiro ni kimwe mbafise amakuru menshi ku buryo ngiye kuyatanga usanga hari n'abakomerekeye nari bise byinshi novuga ku ivyo ariko apo nako ese bavuze ngo ikirajya ngo Libert baramuhindara ariko we ntiyemera ko bamuhindara okay reka nemere ko iyo ndaro bayimuhaye sivyo wanashaka ngewe ntabwo ndi ku ruhande rwa Libert cyane nta nubwo ndi ku ruhande rw'abo bantu cyane ariko jereka mvuga ukuraho kuri ese ko bamanukanye bakamuhindara uwamuhaye indaro niwe yari yamuhamagaye ngo ingo canke uwo muntu no kuvuga ngo reka mvuga ukuraho kuri uwitwa Dani yari mwarakora movie ayikorerwa na Libert Dani niwe yahamagaye Libert tumanukana ibujumbura ntabwo ujya yavuze ko ari we yamuhaye indaro ari we yamanutse bisigura ati rero Dani ko yari yamanukanye Libert niwe yari kuyateza kumenya haraza Libert niwe yategezwa kuhamenya rero wewe nimba unzanye tugasha turara kwa ntuze sivyo uwo muntu ntaca avuga ngo yafashije jewe kuko je nagiye kwa sike kubera tuvuga ati rero Dani niwe yahaye uburaro Libert rero ahubwo Dani niwe twari dukwiye gushinja iryo kosa Guys ni safe akubwira ati ku rundi ruhande abantu batahura ibintu kutariko n'ahandi ukuri kwa rukwiye kuvugwa ariko by the way ni kintu nishaka ko dusubira ko gato safe ni Libert yafashe yaciye mu nyuma yawe yaciye afata decision yo kudakora ibiganiro ni ibintu byatunguje abantu benshi baravyibajije ko ati mbega why Libert ego même si naho
vyagenze kuriya ariko iyo decision ntiyari gushoka ayifata burya nkawe muri hafi yo mwaramuhanuye gasefu kumuhanura ngo ahagarika ibiganiro canke abarageze kubera ivyo akora bizokenera media media izoguma afite izoguma ari nkenerwa cyane mu bikorwa vyiwe na cyane muri Nsoro raziko afise na film imeze neza abantu bakunda bazoyikenera bazokenera media renza kakano kari nayo ya mbere irabwa mu iki gihugu irabwa cyane abantu ndega nta nivyo bazi nk'ivyo irabwa cyane ifise visibility cyane kurusha izindi zose kuri buno butaka bw'u Burundi sefu gusumvya no mubanyi bawara bakina hari gusumvya no mubanyi gusumvya no mufaka rega je no gutondera noneho filme no gutondakaniza filme ukuntu zikurikirana hano ukuntu zagiye zirarabwa yes ati rero ku rundi ruhande mwo mwaramuhanuye nkamwe muri proche yiwe timbega bimeze gute est-ce qu'il y a décision yayifashe wenyene canke yararinze kubahanuza mwebwe na cyane nko muri staff yiwe LIBERT ndetse kivyo kintu akizi cyane kundusha kugira ngo aze gufata iyo decision arabizi neza ko abafana apart yuko baba bakunda mu vidukora barakunda n'uburyo mugira ama interviews ama emission yiwe abantu benshi barayakunda apart yuko ukuntu akina neza yakina neza ubutumwa buba buri muri movie akora kabisa ariko najya ama emission akora hari abantu neza bavuga ngo je ndashobora no kutaraba filme yiwe ariko nkirabira ibiganira ko kabisa rero zijya message ziramushikira ndizera neza ko arashobora kuba yaravuze ngo ubu mfise ibikorwa byinshi kubera ubu deja dufise ibikorwa birenga 4 turimo turakora sivyo umubanyi n'izindi ni ibikorwa 4 turimo turakoreye cyaremwe kandi niwe abafisemwo ubuzi bwinshi rero no kuvuga ngo yarashoboye kuba yo harura akavuga nti reka mbe ndaretse guterana amagambo n'aba bantu kugira ngo mbanze nkore kuko ujya nakubwiye ibiganiro bimuvugwa ko cyangwa ngo naka ngo yagiye ngo aramutuka ngo aragira iki nta nivyo akurikirana mu rundi nta nivyo namenya ahubwo je nije ndeya nkavuga nti aka kantu bro banditse gutya bavuze gutya bakoze uku kanaka yakoze gutya yakoze uku rero kuba ivyo yarabikoze ashobora kuba yararavye akavuga ngo reka mbe ndahagaritse bino bintu banze nkore kabisa kugira ngo wewe icyo ashira imbere nuko ni vyishimo sinovuga ngo vy'abafana bihobwo vy'abakunzi ba filme ndundi muri rusange kabisa isi rukurumva ko ni safe agaragaza kutubwira mu vyo na cyane ivyo LIBERT ko bashobora kuba yarisunze kugira ngo afate ya decision ariko kuri ndi ruhande safe turetse n'ivyo vya LIBERT mbega burya nubona ko LIBERT asanzwe ariko arakora cyane ku ruhande rwa fani apart ibikorwa vyiwe personnel je tuvuga nka Nsoro usanga Nsoro tuko turayibagira ino mbwa ari mu mubanyi hari ico cyumura mu kiyaga why Nsoro tuyibagira kandi nawe nyene yari ku mwanya neza imeze neza Benishum urazi filme yitwa La Casa de Papel ndayizi yaba Espanyol urazi Squid Game ndayizi ya nukuvuga ngo La Casa de Papel tuyiravye imyaka 5 La Casa de Papel twatanguye kuyiraba n'umwaka ntibuka buri mwaka baduha episode zitarenga 8 standatu mundi mwaka bakaduha standard mundi mwaka bakaduha standard mundi mwaka bakaduha standard ariko izi filme zica kuma telenovela ya zijya baziduhera rimwe episode 40 nabukiye bakaduha izindi ku munsi nukuvuga ngo Nsoro hasohoka episode imwe mu mezi nk'abiri canke 3 niko vyabaye reka tuje ku mupfakazi haba hasohotse episode nka 5 mbere y'uko Nsoro imwe isumbe banzurindire nishuri iki kibazo cyawe nukuvuga ngo umupfakazi iyo turimo turaturuna umubanyi je ndi mu gihe cy'umupfakazi kuko niho Nsoro baheruka kuyibona umupfakazi biroroshe ko turuna nka episode nka 2 mu minsi 3 canke tugatuna episode ku munsi umwe ariko Nsoro Benisho no umunsi umwe nzoze kuri tera hari gihe duhiga iminota 2 tukayihiga umunsi wose episode igizwe n'iminota 30 episode imwe igizwe na 30 minutes mugabo mukayitorna imisinga tugatuna
iminota 2 tukayituna umunsi wose iminota 2 ariko tinya filme muri East Africa ni sezo zingahe za action zihari banza ufata kanya wiyumvira ni ziki ariko filme zisanzwe drama ni nk'ibihumbi kabisa urumva rero no kuvuga ngo niyo mpamvu Nsoro rero ntabwo iza gake ahubwo burya Nsoro irananyaruka iza ku mwanya none harura benisho bigira umwantega amato kubera niwe ndimo ndabwira ndazi wewe ubaza mu kibanza mbiriza ubaza mu kibanza cy'abafana bana no kuvuga ngo ubujya wowe wicaye nicaye ku kibanza cy'abafana mufise aba subscribers ibihumbi 17 ize ngo waho wicaye bugire nk'urabariza abantu ibihumbi 17 kabisa ariko urumva ko abantu 17 imisi yose postinze no vuga nk'ikiganiro cya Libert mu minsi iri imbere atarahafata decision yo kuja muri quarantine cyangwa kuja no vuga muri crise yo kudatanga ibiganiro commentaire nyinshi Libert gira effort turakeneye Nsoro Libert turakeneye Nsoro nkiyumvira abandi bakanyandika ati Beni burya ntiwibaza yuko ntubona yuko Libert ariko arakorera cyane mu mubanyera n'umupfakazi Nsoro ino tuzavusanga twayibagiye nagira duhe basi ko yabitubwiye ko vyose ari bimwe agerageze basi bakorere hose nonyibutse n'akantu namubwiye nta nako yari yabonye bari bamwise ngo no mucakara w'umupfakazi umucakara w'umupfakazi ku kantu ndise kwa kabona yaraze ngo no mucakara w'umupfakazi ngo ibikorwa byiwe byarahagaze none ko akorera hariya mu mupfakazi cyane bereka kwita umucakara gute ariko nagira ndakubwire ko Nsoro noko ako kantu ntarakamubwira ariko jiwe ngerageje kwanaliza Nsoro ni filme izoboneka hanyuma y'imyaka 3 nubwo yo yihagarika we bakareka kuyikora oya Nsoro abantu benshi nibona yibagira nubwo yo mari imyaka 5 I say niyo yonyene rega nukuri hari yindi gusa abantu cyo babwira abantu ntibahumure ko ryari last time narabonye cover ahubwo hariho agatrailer gato garuko n'agatrailer warabonye kaya gatrailer no director aho akomeye cyane ngaha yanagashize kuri stati acambira ndakamu sendingire acambira ati let me see araraba mugabo nta commentaire yambwiye gukora z'ibya ba director kuno babimeze Benisho urabona locations zo muri Nsoro ajya amashamba ngahi Bujumbura wayabona no ntaho ajya zijya locations zose ubona za ruguru bidusaba kugira iki biramusaba ko adeplasa equipe yose nk'ubu twaraduze ejo bundi tugiye gukora episode imwe episode irimuze scene imwe hubwo kubera twabona hana taho twoyikorera turi deplasa ibi bikoresho turabidugana n'abacteri bamwe bavuye no bavuga ntireka tuduge kugira ngo tuze gukora iyi scene ari Libert byose abimenya ari wabakoca everything abarege nanye mba nibezo rya muhungu amafaranga akura arakani yavuze muri kijya kiganiro ngo iki twibutse warega wa mugabo ngo ari gatara amahirondosha wowe kariko nakiyumvira arigena nanje nicara nkiyumvira ngo ni none ese Benisho imodoka niki niko yambwiye imodoka niki ndise ko jya muhungu avugira mu migani arabona ko inkeka imodoka kuri we ni simple niwe ataragera kuyigira gusa oya ahubwo arabona ko atari yo priority muri kano kazi afise ibindi bintu kumbure bimuzibiye canke abo bantu banabivuga hari ibaze ko ashobora no kuba yanka kuyigura kugira ngo bakomeze bishima ahubwo amafaranga akomeze ayashira muri ntunzi ariko safe turi dusubiye inyuma gatoya ariko akabwira ati uvumwa na benshi gatota none Libert yogira abansi benshi wenyine kubera iki kweko utafise abansi benshi Jeo sibise nawe yabigira ugira ngo ari kugira abansi benshi umva bamuhora ibinyene uzi byo bamuhora je urabona ko nayi naranse kuyerekana imbere ya makamera so usanga buri munsi nibereye inyuma ya kamera ari niki ya sivyo ariko wewe yajanga akabasekera akabaganiriza ibintu byinshi urumva bivuze ngo ngaho kubera ko hari gihe umuntu mutwengera kandi nko karamunika ngaho agakora kerekana ibikorwa abandi nabo riraniga niyo mpamvu rero bujya kandi uzurebe mu basineast kuko benshi nubwo batakafane na LIBERT sibo abantu abandi basineast abandi basanga iyo mwuga batakaba abantu babiri
none ko iki babatakabonyene babiri bajya abandi babatakabonyene babiri gusa why hari ikintu bita Benishu ngo no mustari umwe yigeze ukivuga ati burya iyo uri mu kinogo ugashaka kuva mu icyo kinogo biragusaba ko ikintu uza kwifatikiza kiba ari ikintu gikomeye sibyo izo ngo abo bantu barareba bakavuga nti aho twoterera umugozi ugafata ku icyo giti kugira ngo tuduge neza tuve muri kino ni kijya giti gikomeye abo bantu ni n'abanyabwenge bujye abo bantu bataka LIBERT na fani kuko watatse LIBERT abafana biwe bose bacubaza kureba ariko none ni watake samvugende mucho basata mucho ayo na mucho sigara umuhiti batake Sabasi ni Sabasi no mwakina Sabasi na utse uziribere gusa oya Ufise webelisho yo zemarani wengeje ariko mu ncamake no kuvuga ngo barareba igiti gikomeye akaba ari cyo batera ku mugozi kugira ngo baduge atenye mpamvu batataka bajya abandi bisigure ko abaja barafise brand nini ya cyane babatatse bari ari kintu babakurako tuvuge gute nivyo ubona tubivuge muri iyo nzira nyene bivuzemwo nivyo ubona ahubwo nawe naye sereka nkubaza LIBERT ntiyakoze nsoro yarakoze nsoro ya mu mupfakazi nari mu kuboko kwiwe ya kunini umubanyi ntihari mu kuboko kunini Marta ntihari mu kuboko kwiwe kunini filme z'ingozi nyinshi zabaye nomine muri Face Cup ntihari mu ukuboko kwiwe kabisa byinshi no uwo muntu umva woreka kumugwanya gute nagira abo mushimira kwera ibyo bikorwa byiza ariko arakora bace bamugwanya cyangwa nawe nyene arafise ikibazo si mu barundi oya si mu barundi cyangwa LIBERT nyene wiwanyu nyene afise ikibazo hama ico kibazo bakigiraniye n'abantu bahuye mu abantu bose bagaca bamugwanya mbere jurazi impamvu tutagiraniye ikibazo nuko LIBERT ndatahura kuko LIBERT udatahura udafise ushaka kuja nimwobana ariko sefu vyo birataya amakenga LIBERT agira abansi wenyene gusa abantu bose bamwanya none baramwanga niwumvise bamuririmbiye nta wundi ngabo sawa bakinywa amareresi nta wundi yigeze kumuririmbira mu bakinywa amareresi uretse nta wundi yigeze kumuri oya rega n'ubundi bajya bakinywa amareresi wo mugwanya ni bangahe ni presque bose ni bangahe none ni presque bose ariko ntibashikijana oya mugamo bakinywa amareresi ntibashikana ijana mu basanzwe bari hejuru ntibashikana ijana ariko abamukoreye fete bakamutegurira fete nk'abafana warababonye ko bari benshi cyane bararenga 50 na uwamuririmbiye abagize nubwo hari ikintu bavuze ngo na keke babonye mwo muri noze ariko urabona bajya abantu baba mukunda n'abamwanka abamukunda nibo benshi kandi abamwanka nabo bakora ibintu bimwe saba bakora ibintu bimwe ya nico cyo kwibaza ati mbega kubera iki basa n'umenga hari yakahaze cyane muri abo basanzwe basanga iyo mwuga na cyane cyane bicarana n'umwanya muremure kumbure LIBERT ataraba LIBERT uno munsi ari muri football ntora wumva ngo habamwe uburozi ngo habamwe uburozi muri football LIBERT akoresha uburozi oya ariko yene nivyo bahora babicishamo sivyo ariko nashaka kukumvisha ko urana nk'ubu mwese urana nk'ingozi reka mvuge ingozi hariho message hakaba na ngozi city iyo byaba byahuye kandi barimwo barakina haba harimwo abagenzi wanashaka hakaba harimwo nk'abahungu babiri baba mu nzimwe umwe akaba ari mu message wundi akaba ari mu ngozi city ariko kumva ngo message ngo yaroze ngozi city cyangwa ngozi city ngo yaroze message kandi harimwo abantu babana mu nzimwe abo bantu rero ntabwo wowe uri umukinnyi wa football ngo uje kuroga umuntu akina kankoni urogo muri football nyine niyo mpamvu aba bantu uzurabera amajoti y'abantu bamwanka n'abantu bakora ibintu bimwe abakonkiyo habiwe tuvuge ati aho basangiye nuvuga marchandise uko abantu badashikana ijana abantu badashikana 50 ariko urumva bafise icyo bafashije muri societe na cyane cyane benshi babarabira ko mu bintu byinshi none Benisho wankwa n'abantu 50 ugakundwa ni miliyoni aya mu Burundi dose miliyoni zinga miliyoni zirenga kuri 6 menga kuri 6 mwizo rero 11 million harimwo 8 zimufana 8 kandi kuri YouTube aravuga n'ibintu ibihumbi bingaye ibihumbi 10 n'amantangara 20 ariko hari ikintu utambajije ko cyerekanye na niko ndakubaza apropos y'ukuntu wewe bashaka kuba mwanka wenyene bo bonyana ari babiri we na fani bakabanka
bugabo abandi ni babanke ugasanga abantu bose baragiye hamwe kugira ngo sivyo gusa abantu babankanda n'abashigikiye erega nanje benisha abantu sindakubeshe ndabanka nubwo twirigwana ndabanka gose ariko je impamvu ndabankira atandukanye niyo bari yituma babanka bariya babahora sinzi ariko icyo babahora sindabavugira ariko nibaza ko baba bahora badashaka gukorana n'abandi ntibakorana n'abandi bujye Marta ni LIBERT ntabwo ari iwiwe nta nubwo ari n'iyafani sibyo hanyuma hari n'izindi bazogenda babona abo bavuga ngo ntibakorana n'abandi hariho nk'izindi reka ngende ndaguhaye n'izina bayita hard mission none nayo izoba ari yabo ko bavuga ngo ntibakorana n'abandi yatari sana yes ariko kuri ruhande safe dusana abasozera ati mbega ko twumva yuko agahaza ari karekare ari kenshi mbega bizogenda gute LIBERT twizere ko azogaruka mu biganiro LIBERT icyo nk'ibangano babwira nirimo abumva ko bakunda canke ko bamukumbuye baze bandike kubera icyatumye ahagarika ibiganiro nakikubwiye nako nicyo nkeka ariko ndisiko nawe erega arabakunda nubwo biruko arashobora kuba oyasi kubakumbura ahubwo wewe reba yahagaritse ibiganiro ariko umubanyi bayibona buri wa mbere Nsoro twatanguye gushuta sivyo Nsoro twatanguye gushuta none wumva yarabahevye oya nigeze bari kumva yuko ibiganiro byo kumva sezo opinion ziwe opinion zirakenewe yo kuba nakubwiye kujya mutipe ndamuzi ibi bintu yahevye ibintu byinshi kugira ngo aze gukora bino bintu atirazo kwa mabitangira azokwa mabitangira ashobora jewe ndanasenga nsenga gatanu ku munsi kugira ngo agaruke kubera nanje yo bari karakora ikiganiro naruvuga ati fresh Gabiza akajambo gato yo kubasaza ugakunda Nsoro nase ugakunda umubanyi n'umupfakazi umubanyi n'umupfakazi akajambo gato muri rusange cyuke kuri abantu muri rusange reka mbanze ngaruke kuri filme umubanyi naho utayimbajije ko cyane oya ndakunde kubwa LIBERT kubwa LIBERT reka ngomeze mbwire abakunzi ba Twafa canke LIBERT films muri rusange ko ibikorwa ni byinshi akari nyuma karahinda ariko mbwire abantu barimo bararaba umubanyi kuko umubanyi iracari mu episode ya mbere ariyo tugeze ku ya gatatu gisi ko nibakomeze batenye kubera ko season iragoye gutahura iyo uri mu episode ya mbere ayindi siko izoba ryohera kurusha filme zindi baravye kabisa yes kwaze byinshi ni safe ndagushimire cyane asante benisho Kiso kuzo step nge kuri gatanu indwi akajisho ngabona mu itama takunda safe novuga watugiye mu nideku the black box novuga gasando kabisa makuru araza yatugiye byinshi nacaje kubyo asanzwe azi ku muntu ari koshe yiwe cyane asanzwe azi kuzina rya LIBERT yatugira izina ni machine movie machine ari ikindi kintu ntababwiye ariko tucibikire for the next time Ariko mufisavye akaboxing akabe byose nzobivuga kabisa ibitubikire ko muri byose twobibahereza urabona ko kuranira cyane sema ndagushimira kandi bro asante sana ariko ni Fanny sinamuvuzeho kandi Fanny rero guza Fanny rero nuko ndamuvuze no cyane nta janungi karugo Bye bye, ciao ciao. Bakunzi ba Step Media, bye bye.